Bakunzi b'urubuga apprentissage niyo ngabo turabahaye mwiriwe. Uyu munsi dufise abatumire bakiri bataba jeune, murabona ko bashushe. Abajene rero ikintu bahuriyeko kirahambaye cyane. Abajene bose bamwe barahejeje kaminuza, abandi bagira baheze, mugabo hampande yo kwiga barateguye kazoza. Ivyo navyo ugwaruka gubu birarugora gutegura kazoza. Kwera hariho abacimvira yuko bahejeje kaminuza leta izoca ibaha akazi, ariko ivyo tumaze imisi tubona leta ntiyoronka akazi iha abantu biga, kuko abiga barabaye benshi cyane kubera amakaminuza yabaye menshi, n'abiga baciye baba benshi. None rero batumire nabazaniye no kugira ngo tuganire, batubwire, babanze batwibwira baribo, hanyuma batubwire ingene biyungunganya n'ivyo bakora. Kumbure wosanga ari bijanye n'ivyo bize canke ari bijanye n'ingabirano, sinobavugira ibintu baraza kuvyivugira. Murabona ko ari batatu, sinzi aho nohera. Uwa mbere yumva ari tayari aduge kwijambo avuga uwo ari we. Bon, nitwa Justin Irampaye. Vuga go si Justin. Nitwa Justin Irampaye. Abasanzwe nkina umwuga wa film, ariko sivyo nize laboratoire muri kaminuza. Nanje nitwa Kazoza. Nanje abasanzwe ndi mu mwuga wa film, ariko kandi nkaba ndiko ndaheraheza igisata c'amategeko muri kaminuza yitiriwe ikiyaga ca Tanganyika. Nanje nitwa Jamari Vianney Nikitegetse. Nsanzwe nkunda ibintu vya muzike cyane, ndavuza piano, nubwo ntaragera kubironkamo ikizomfasha. Hama isigaye nsanzwe niga gisata cyo kwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu Kirundi n'Igiswahili. Ganje mpera kuri uwo nyene, igisata cyo kwigisha ubu kera usohotse wacuronka akazi, sivyo? Mugabo ubu urashobora guheza ntucuronka akazi. None iyo piano kubwawe izogufasha iki? Udubuza akajwi? Kubwanje piano ndabona yuko ndakeneye kwizongeza kure cyane, bivanye n'ubundi burorero mbona bw'aba pianiste nkanje bariko barakora. Ni kuvuga piano urashobora kuronka abagenzi, kandi abagenzi nabo nibo bashobora kukugeza kure. Kandi piano urashobora kuronka ibiraka mu makaraoke, mu makonsere n'ibindi, bakagukenera kuko ingabirano y'umuziki uba wararose. Ugaheza ukaronka gahera ukibeshaho, bitavuga yuko no kwigisha ubu bihevye. Ego ntibisigura ko kwigisha ubu bihevye, kuko nk'amakaraoke kenshi murabona bakumugoroba ashobora kuja muri karaoke uvuye kwigisha, kuko ibyo kwigisha murabona yuko biba ku murango, mu masaha yo ku murango, hanyuma ukaja muri karaoke ku mugoroba ukabifatanya. Iyo ni mitwe. Mademoiselle, wewe wize amategeko, mugabo hambane y'amategeko ukaba uri kurarangura umwuga wo gukora filme. None gukora filme n'amategeko bihuriye kubera iki wiyumvira ico kintu? Ugiye kubiraba mwegere gukora filme ni passion. Kwiga amategeko naho ni ibintu nahisemo jewe nkimvira ati mbega noja kwiga ibijanye n'iki. Hama ndumva ko amategeko azomfasha mu buzima ubwo ari bwo bwose. Nubwo nandi muri filme birasaba ko menya uburenganzira bwanje, birasaba ko menya ibintu mfitiye uburenganzira, ivyo nemerewe n'ivyo ntemerewe, nkamenya n'ikibihana. Ego niho novuga isano riri hagati yavyo, nuko amategeko umuntu yakenera mu buzima busanzwe imisi yose. Ni giki witeze muri filme? Ikintu niteze muri filme nuko filme yongeza kure, gutyo nanje ngashobora kugeza kure abandi, ngafasha abandi nkuko nanje mfise abamfashije, ari bo warubizi na BMT. Warubizi na BMT bagufashije? Nta wundi mwuga ni filme gusa canke umengo duhora tukubona uriko urarondera amakuru, uriko urashikiriza amakuru, urumumenyesha amakuru?
novuga ko navyo bifatanye na passion yiwanje ndi passionné cyane mu kurondera amakuru mu gukurikirana aho isi igeze mu ma information atandukanye niyo mpamvu rero benshi bambona kuri bamwe barambonye kuri Holy East TV abandi bariko bambona kuri Warubi East TV ngenda ndondera amakuru canke ngenda nkoresha ama interview atandukanye. Umaze gukina mu amafilime angahe? Au total ntaravye ngo aho nabaye mu principale novuga ko maze gukina amafilime 5. 5 ni menshi. Justin, laboratoire, film, ivyo bintu bihuza gute? Bon, kwa kundi nyine usanga ibintu baje gutangura ku cambe ku ca laboratoire. Muze muravuga cyane babumve kuko barakeneye kubumva ngo gwaruka batagomba kuza bararondera akazi. Ubwa mbere ndangwe kuri laboratoire je kuva nkiri umwana nari umuntu ashaka kwiga ikiganga kujya kuntu mu wa kabiri cyangwa gatatu bakubaza ati mbega wewe wumva ushaka kuzobiki je namashira imbere tinzo umuganga hama ivyo rero maze kubibona maze guheza humanité générale ndasaba yuko noshora kwiga ikiganga hama birakunda ndayiheza mugabo entre temps mbona umenga akazi kabaye ndanze ndavuga kubera iki kandi no amfise impano yo gukina filme ko ikinorera amaboko reka basi nanje ndabe ko nimba ndingaha mu gisagara ca Bujumbura ashobora kuyimesera gahuzu haronka gasabuni ko kumesa gahuzu nkaronka memekasyo kwa n'utundi tunye tugiye ntabwanireka ndagira ivyo nyama akazi nikaboneka ariko na filme n'akazi tumaze kubona nko kumengo n'akazi ko akazi kamaze kashobora kukurisha kagutunga ngaha mu gisagara ni sawa. Ugwaruka gwinshi bize kaminuza womengo hari ibintu batokora kuko bize kaminuza kera twimve ko ari promotion sociale mugabo ubu aho tugeze turabona yuko ushobora kwiga kaminuza ukabura akazi ugasumbwa n'umuntu yidandariza akora utwiwe none abantu biyumvira gutyo Viane wobabwira iki? Vuga gose abantu biyumvira gutyo no bahanura yuko bariko bimbira nabi cyane kubera mu buzima ubwo ari bwo bwose urashobora kuronkerayo ikizogutunga nico gituma rero namwarija tubona ubuzi muri leta bwakenye bivanye nuko abize sinzi ko novuga ko ari benshi ariko turabona yuko ubuzi muri leta ntiyoronka ubuzi ibakwiza bose niyo mpamvu novuga yuko uwari we wese yashobora gukora ibizomuteza imbere ataravye ngo leta ngo izompa akazi canke ntakizompa akaraba ibimuteza imbere maze nawe agateza imbere n'abandi. Ego hacu umwunganira icyo namwunganira ahanini ivyo yavuze nukongera ko juste ko wewe mu jeune uri kurakurikirana kino kiganiro ukeneye ko wihangira umurimo ibikenewe yuko uhurikiza ibintu ngo wize canke iki birashobora gufasha ego ariko kandi iyumvira ikindi kintu bivuye mu bwenge bw'iwawe wahawe ku ishuri ushaka gukora urashaka kwihangira umurimo mukoza n'amamodoka ubona duhagazeko ugasanga biragutejeje imbere ugasanga urawe mu boss kurusha mu gihe wogenda gucira imanza abantu canke kubaburanira rero ntiwiteho ngo nuko yanize ibiye ngo ntawe sakazi ko mu biro ngo ntawe sibiki urashaka gukora ikindi kintu gitandukanye kivuye mu maboko yiwawe kikagweza kure cyane kurenza aho wari kugera ugiye kwicara mu biro na cyane ubwira abakobwa kuko ibiharuro vyerekana yuko abakobwa ama filière bafata muri kaminuza ari ayabafasha kuja gukora mu biro bambwirire kuko ico kintu ndakizi ndagihamya ndafise amadone statistique niko biyumvira nago wihenze cyane vraiment abakobwa turafise ako kantu ko kugomba kwicara mu gukora kwicara sinzi ko novuga ko ari ubunebwe canke novuga iki ariko wa mwana w'umukobwa uri kurakurikirana kiyo kiganiro urashoboye cyane kuba umekanisye urashoboye cyane kuja kuba umu aide simaka ngo we engineer meme no kuba umu aide birashobora kugufasha bikakuduza ku rundi rugero ugahura n'undi muntu agakunda kuhaje yawe gira kuhaje no guhera muri bito niho uzoduga mushika hejuru ariko menyera guhera kuri bito ntushaka guhera hejuru ntushake ntiwemvira yuko amahera uzoronka uzoyahabwa n'umugabo nico rero nashaka hajya nakubaza amahera ntuzoyahabwa n'umugabo bandanya na gato
nawe nyine ubuye ubuzima burabagoye urabona yuko tugenda gusaba akazi dushomere dutonze ku murongo twese turi kumwe ari abahungu canke ari abakobwa urashobora gutunga umuryango umukobwa uri kurankurikirana urashobora gutunga umuryango wewe kandi ucishize hejuru canke udakandagiye umugabo wiwawe rero kora kura amaboko mu mpuzu ubuzima bwawe ntiburi ku mugabo nta na gatoya. Juste umaze imyaka ingaho uhejeje? Imyaka 2. Umaze imyaka 2 uhejeje. None mwiyo myaka 2 ni giki wungutse muri ako kazi wewe wihangiye kajanye n'impano yawe wobwira abantu kugira ubabwire uti nyaragasa n'ingoga mwaracerewe ahubwo nimutangure muciga muri kaminuza ntimurindire ko mubanza guheza? Ikintu ca mbere je nungutse biga tumura dukina muri film ni impanuro. Ikintu ca mbere nungutse nuko dushobora gukura amaboko mu mpuzu turetse na film reka mbanze impanuro abo bantu bibaza yuko biba byoroshe ngaha mu yisi ushobora no kugenda no mu bintu ukarima intore si film gusa ukarima intore ukarima itomati komsa ukabona kwibeshaho. Je rero narungutse cyane narabonye yuko byo bwa mbere ndiko ndiga aya mashuri nahejeje nabona yuko leta izoca impamagara nkakora nko muri kwa Karede akora nko mugabo nasanze atariko byifashe hama ndavuga nti kubera iki kandi hari ibindi shoboye ariko mugana ayo mashuri kuko urazi umuntu yize vraiment ntagirira arapanuka mu mutwe hari ibintu byagiye biramfasha nayo mashuri birakugurura umutwe ouverture. Rero umva nta kintu nta ruhombo na rumwe ayo mashuri yaramfashije kuko no muri filme haba harimo n'ibindi bintu bigaruka bijyanye n'ibyo mu ishuri nta ruhombo nagize mu mashuri kandi ibintu byose bikagenda neza je ndabishima Imana kandi naho kazi ni kaza nzogatora. Mbega none filme iroroshe gukina je ngomba mungira agasene gatoya umwe akantu k'agasene wagize akantu kagutwengeje katwengeje abantu hamwe muri commentaire bakubwira bati hajya wahebesheje watwemeje akantu gatoya gusa ni mugakine rero ikaraso oya kina kandi gira kandi ntako twegeze dukina n'uyu mugani utwokreya egakreya akantu kina kandi wowe umugore wanjye nawe umugore wawe wamugore vuga gose tukumve wamugore uvuye iyi saha nyiricyo uvuye he? Mvuye kurondera ubuzima wewe uri umugabo ni ngaho wirwa wicaye none wibaza yuko tuzotungwa nayo maso yawe ereka kuturaba ntibitsigura yuko uzorera abana twavyaranye nagiye gukora akazi kavuye mu maboko yiwanje ndabizi ko irunyagiriza abagabo pima ariko kwije mu mutwe cyende umugabo mu rugo wamko umviza takubari bene nakurisha ugira rero wabonye rero wasutse we nakuzanye imeze kwanzanye kose kazi marakuze mutwe kurusha niba waranzanye ukasukisha hama nkamenya umuji kurusha kazi manzanye ibyo navuye gukora ntabizana muri runo rugo ntabijanye mu bandi bagabo ndakuhonda none nkorako umukenyezi arakingiwe nkorako mwana wanje ndatwenda bakunzi b'urubuga rwacu mwabonye yuko bashoboye ako kantu nako biyumviriye aho nyene kandi kararyoshe cyane jewe yaba byari gukunda jama Riviane yacavuze inanga bikaje bigenda neza none nakahe kajambo kanyuma mubwira ugwaruka ruriko ruradukurikirana twongera dusozera bo je ikintu novuga cyanyuma nukuri mukura amaboko mu mpuzu gwaruka nta muntu azoza kukuronderera akazi créa reka n'umurandanya mbacreye hariho ubuzi bwinshi bwo gukora meme naho bokubwira ati genda upakurure wese reka mvuge wese icyo kintu bavuga yuko ngo coba kigayitse genda upakurure igikuru nuko woronka icyo ufungura ukaronka n'icyo ushira mu mufuko je n'icyo numva no bahanura murakoze. Jewe kino banura icambere kwanza no kubashimira ko mwankurikiranye hama ikindi no shaka kubwira ni adressa cyane gose ku bana babigeme mwana w'umwigeme urashoboye cyane reka kwitinya reka kumviza society itandukanye twazi kwaduca intege urakomeye cyane ushoboye vyinshi cyane gose wewe kubwawe igihugu cotera imbere haguruka
kura amaboko mu mpuzu, kora ushike kure kandi ushikane igihugu cawe kure. Murakoze. Ego hama nanje icyo nohanura abariko baradukurikirana nuko akazi akariko kose bogakora atakugaya akazi kubera nababwiye nkuko niga igiswahili abaswahili baravuga ngo mudharau kazi hufa maskini. Rero kugira ngo ntituzopfe turabakene rero kirazira kugaya akazi akariko kose gashobora kuguha amafaranga na makeyi ugashobora kubaho. Ni vyiza kugakora kugira kakugeze ku kazi gasumbirije. Murakoze cyane. Bakunzi b'urubuga apprentissage niyo ngabo, ntimwibagire gufyonda kuri sabone nimba mutarabigira, mu partage aba bajene bakeneye kumenyekana. Turakeneye ko babamenya izi mpanuro zumve benshi. Bwira n'abandi, tuze turabwirana kugira ngo turabe ko twotera imbere. Nkuko umukuru w'igihugu abivuga, umufuko wose uronka iki? Amafaranga. None rero kugira umufuko uronka amafaranga nugukura amaboko mu mpuzu mugakora. Jewe mu bintu numvise hari akantu gahambaye cyane numvise bavuze, turetse yuko akazi kose gashoboka mu gihe wewe wumva yuko wogakora, no mu gihe mu mutwe wewe wikuyemwo ivyo bikubuza kugakora. Numvise yuko kwiga naho ni vyiza, mwige neza, birugurura mu mutwe bera nagufasha no muri ako kazi wewe nyene wihimbira. Ntimwibaze ngo wocoyaba amashuri kubera atabuzi bukiboneka muhejeje, ariko musabwe yuko mubanza kwiga mukuguruka mu mutwe, niho munamenya ingene abandi babikoze. Muri droit haje warabonye ingene abandi babikoze, ingene ushobora gukoresha droit mu buzima bwose, mu bintu byose. Uwo mu kiganga arabibona, no mu ndimi zozo zirashobora no kumujabukana, ngira ngo azohava agenda muri East African Community gukorerayo. Ariko ivyo arivyo byose impanuro ni nziza cyane. Dukure amaboko mu mpuzu dukore. Basezere rero. Bye bye. Murakoze, merci beaucoup.